rero reka ndaguhe benefice nakoreke benefice yo kuvyara umwana udashoboye kurera kamanze nje amatize manze sekaza umuntu jewe Jesus ndeka gusekaza ikofe muzee kwa undurazi ngu none muzee none muzee uri kuramotera wa reka rero mbanze ndagutembereza igisagara ubanze ubona umuci urabona rero mwana nje nk'ako kabari nakumuki ako nyine ubona ko nakumukire bita papa vasi ko nyine mbona ko nyine ako akubona nyine gasa neza hanyuma iyo modoka uwo niyo ni mu bosi bita dongarambesi bandanye intembereza rero ngaha kw'isi bandanye intembereza ndaharaba hama rero mwana wanje iyo farumasi ubona ni ya Eric Rukingama wa mukiri uhora wumva mbona ngaho gome Jesus! Hama rero mwana wanje ururetaje ubona ururiko ruraduga nuko umukire bita budivoli ndagwiweza kandi ndabona ururetaje ruratagase kwere umuco utera uryoha mwana bwakwereka ibitagaze bihakora kingaho sije karanda kwerekere kwiyawe nikini cy'umuntu bita umutiyara siporo rero umuntu witwa umutiyara siporo kubera uri umwana reka ntado cyangwa umutiyara siporo nabo nyine n'abandi erega mwana twebwe kubera twaputse aho hambere igifaransa cyaho hambere cyatandukanye n'icyubu cyari ikintu kiko kirasamana wowe wantwaye uranyereka nga nguzi n'inzu z'abadiyara siporo na hiyo uranyereka ngo ububare ngo bwa papa vasi amamodoka y'abadongarambesi ngo etaje hariya hirya ngo yababudivoli ndabona iwacu n'iwacu ni abasanga ari muri Amerika bitagera atanga kuryohe ngenda kubwiye abana b'u Burundi hantu tuba twera mwana nje ndakubwiye wewe biratangaje kandi biranagoye bugizi wanje nizo kuyaga bicaye ngomba ndakubwiye ko bugeje aho ubona hamwe iki gisagara cyose aha hose nagutembereje nzu ndahafise nani imodoka nani kintu na kimwe ndahafise ndashaka ndakubaze neza aho batangiye ibibanza wewe batangiye ibibanza ngaha mu gisagara wewe wari hewe kutigera unyereka iwawe iwacu ni je ko nakuriye kwa umuryango wacu ngira huzuye mu bintu byo kwawukana gusa je ndiko ndaraba nyokuru nakibana sokuru wanje wewe mukana na mama ibintu byo kwawukana nemwe mwabitanguje ngaha kwisi je murantangaza iwacu ni hehe je niho nshaka kubona nandi hantu ushaka kubona je na nibere kwimwe rwagwa igihe batangiye ibibanza ngaha kurangoze je ububanza chikutera inda mama umugwabo amukanyene birakaraka ndiko ndaraba je no ushobora kubona vyawe n'umuntu yaborewe natewe n'inda n'umuntu yaborewe kuko umuntu ataborewe nyari tera nkacambukira mu bukene ngubu nabanzaniye ikije bazirano tse ntibavyara abo bazirano tuvuze baravyara kandi na jewe ndavyara none gashamwa none kunanirwa no kugura parasera nkacananirwa basi no gutera je naco nashoboye gutera inda warose ubwenge bwo gutera inda ucubura ubwenge bwo kugura parasera kwe rega hakwisi nta ushoboye byose mwana zico nashoboye nico cyo kukuvyara naho ivyo bisigaye by'amaparasera n'amazu uzo kwironderera uyo ngambo make wangezanye kuri tere gome ariko abavyeyi bubuga n'umuntu kubera kimuntu baziranotse ntibari kunyivyarira n'abasiyoni ntibari kunyivyarira nkavukano ahantu haramahe kaza kunyononera ukaza kumvyara akayose nakuzeho akayose neza ko akayose ukazi byankiye jewe unungwa nakayose mfise umugore uwo mugore no banamuzaniye iki wewe narakuvyaye ibisiga uzokwiye ubu rero ngenda guhisomo ndakwereke yuko kuvyara umwana udashoboye kurera no mu nyuma ntuzusubire ndamuzozana kandi gakecuru k'umugore kamanagara ntazi ntuzusubire kuvyara uwundi mwana rero reka ndaguhe benefice nakoreke benefice yo kuvyara umwana udashoboye kurera kamanze nje amatize manze sekaza umuntu jewe Jesus
ndurazi ngo none mutse none mutse uri kuramotera wa biza nakubwira ukiyanduka asubira kunyita mutse ndakumenera ibuye ngo nigitwe cyane so watura bakati papa ku mugongo mutse ugoma ndakwite papa utagira na parasera kwere nakubwiye kunyita mutse je ndi so wawe so niso nubwo badafise parasera none wari byaye acharara oh no